ahimamiwe sokuru yari intwara ahimamiwe intwari mu rugamba mamiwe sokuru yari intwara ahimamiwe intwari mu rugamba. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije tubaha kandi n'ikaze muri kino kiganiro c'imico n'imigenzo y'abasokuru. Ikiganiro cihaye ihangiro yo kumenya iyo mico, kuyigisha kugira ngo iyo mico igende irahererekanywa uko imvyaro zigenda zirakurikirana. Nkako abantu bataye imico baba batakaje ikintu kinini cyane. Mu kiganiro rero c'uno munsi tuja kubaganirira ku kintu citwa umucanganyo. Aho hambere hahise abarundi eka mbere n'ubu baraganira, mbere bavuga ko bibarirwa benshi bikumva bene vyo, kugira uwo badashatse ko amenya ikintu kanaka bariko baravuga gatahuko. Umucanganyo rero bwari uburyo bwo kuganira ku basanganywe, naho ata Gifaransa bari bazi, byarabafasha ko abantu basangiye umwuga, abantu baba hamwe, umuntu badashaka ko yumva ikintu nkuko nari ndabivuze atacumva, ariko kandi bariko baravuga. Ni muri iyo ntumbero twikoze ku muhinga, umutumire wacu Fabrice Nkurunziza aje kubidufashamwo kutubwira akarorero k'imicanganyo, mbere akaja gucanganya akagira ko akaja gutanga n'insiguro, eka mbere sindabatsinde ku rutendeko. Fabrice ndakuramukije. Amahoro neza. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kandi ndabashimiye ko mwantumiye kugira tube turayaga ivyerekanye n'aka karanga kabasokuru natwe tukarangire abazodukurikira. Urakoze cyane. Tutiriwe rero kukabajende, nashaka kukubaza umucanganyo ni iki ga Fabrice? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Umucanganyo ni ururimi rw'ikirundi, mugabo urwo rurimi rw'ikirundi rukavugwa n'umugwi uba usanganywe, abantu basangiye ibikorwa cyane cyane abantu bakunda kugendana. Nk'akarorero nk'abubatsi barafise ururimi rwabo bashobora kuvuga, wewe uhaciye bariko baravugana ntushobora kumva ico bariko baravuga. Nk'abongere uciye ahantu baragiye barashobora kuvuga bakagucanga, nkuko babita umucanganyo, bashaka gucanga umuntu ari hirya ntashobore kumva ico bariko baravuga. Kandi ni n'uburyo bwiza bwo kuryohora ururimi kugira babe baramarana n'irungu, abantu bakaryoherwa uriko uragumviriza n'ururimi ruryoshe kumviriza cyane. Fabrice, woshaka kutubwira mu mucanganyo? Nakubajije mu ntango nti wotubwira umucanganyo ico ari cyo, uraheze urabinyishura mu kirundi gishobora ko twese tuvyumva. Nyishura rero umucanganyo ico ari cyo, uvuga ico kibazo nkubajije ugisubiremo wongere umpe n'inyishu mu mucanganyo nyene. Ubu mubu buca babanga babanyobo n'ubu ruriri mibibi gwibibi kibibi rurundi bibi rubu sabanzwe bebe ababari kobobo ubu mubu buntu bubu ababari bibi kobobo ababarumva bibi zababa n'ababashobobora baba kubumva baba ibibi cobobo mububa ribibi kobobo mubu rababa vubu gababa. Reka kugira ngo uvyumvise ntatakare ndamusigurire ko naho ntazi kuvuga nkuko kwawe je ndawumva. Uvuze uti umucanganyo ni uburyo bwo ni kirundi abantu bashaka kuvuga, uriko arabumviriza ntashobore kumva ico bariko baravuga. Nivyo ga Fabrice? Nivyo nyene. Ego turuvise ubwo buryo bw'umucanganyo. Ndumva yuko mu ijambo ngira ngo n'abariko bakurikirana kino kiganiro wongeramwo ibintu. Erega utabizi yogana n'urundi rurimi rwo muri Afrika atamenya ubwo ari ngira bari biteze ko nshobora kubabwira nti ubwo n'ururimi rw'igihugu kanaka, ico ni kirundi. Mbega bose imicanganyo ntiwamenye ivugwa yose, mugabo yose yavugwa nkuko gafabe. Hari ubundi buryo uzi bw'umucanganyo? Oya munaha yo munose ntiyavumunurwa munuko nk'akarore munero ni munini nka munaka ndi muri kondana vumunuga bo munona ndahe je muneje guhinda umunura. Uti ntiyavugwa co kimwe yose, uti n'akarorero ni nko majeje kuvuga Ego cyane.
aha rero sinumvise ko wavuze uwundi navuze uwundi mucanganyo wongeye mwino no navuze uwundi mucanganyo utasa n'umwe navuga kare wundi nahinduye mugabo ndumvise yuko washoboye gutahura ico navuze yego cyane rero umucanganyo wongera ko n'ijambo ry'ikirundi ujura ryongera ko utujambo tundi uko urudome ruhindutse ucongera ko utwo tujambo nimba bari tubiri canke kamwe ukajongerako nk'akaroro nk'umuntu uvuga nti ngwa hano ndashobora kuvuga ngwa hamunano canke ngwa baba hababano bobo ngwasa hasa noso aho hose mbavuze ijambo rimwe subiramo twumve ngo hano nyene n'iryo ngwa hano ndashobora kuvuga ngwa hamunano canke nkavuga ngwa baba hababano bobo canke ngwasa hasa noso aha mbavuze ijambo rimwe canke ngwara haranoro ngwa baba hababano byose urumva abantu basangiye umugwi bagenda nabo baba barahanye ako kantu kakabijya no vuga kongerako umuntu ariko arabumviriza ntashobore kumva ico bariko baravuga nk'ubu nk'abavyeyi baje mwariko muraganira muri abana hariho nk'akantu mamwe aravuganye ugashuvuga uti uraja kumbarira kuryaye papaje ucumbare uti ngo aho paparaje kugira ngo wiyegeranye nk'ubu hari ikintu bababariye muri amati aya masaha inka zitegerezwa kuba zaratashe ziri mu nzu hama nkaja mbona araje nkamwumva ko aje ngaca nkumva ko ninavuga aja kunyumva ngaca nkubara nti gemu nenda ugare imunire zimunijya nkamuna urumva ico kiransi gemu nenda ugare imunire zimunijya nkamunana utigenda ugeze ijyanga kugira ngo ntasange yuko inka zawe zijya watebeje kugarira inka kandi yavuze ati isaha inka iminsi yose zoba zugariye ego none ntiyagira urukebwe yumvise umwana wiwe ahinduye ururimi ari uko bamubonye atakosa mwakoze hajya kenshi umuvyeyi atakosa wakoze yaca avuga ati mbega ivyo uri kuravuga n'ibiki uvuga uti nakantu tuvuganamwo twebwe nyine abana muga kubera nawe murungano w'ibyo usanga yarabivuze muga abasanga bataba bakoresha kajya akabijya dukoresha bakoresha kandi nabo aramenya yuko muvuze ikintu mugabo we aje agasanga mu nzu neza arihorera akirenganira aco bimutwaye ego kuri wewe umucanganyo aho wagira ubibona uvuga abantu batazinanye baravugana umucanganyo oya abantu batazinanye umucanganyo ntibashobora kuvugana kubera ntibamenya kajya akantu bongera ko akariko kiretse umuntu aje akabamaramo iminsi arashobora kuguma bumviriza ugaca usanga ka kantu aragatoye mugabo muri ko muravuga abantu batazinanye ntibashobora kuvugana umucanganyo kuko nk'uko intara zitandukanye nk'uko imisozi ibitandukanye ntushobora kumenya uti bajya bariko baravuga kurumviriza kumva ko hari ikintu baguhishije muga ukagacira umutwe ukagenda uti ukumviriza ko hari ijambo na rimwe bufata urifashe ukamenya gukuramwo kajya kanyegezwa bashizemo ariko ukagerageza ukabitora muga mutasanga ibintu mushobora kuvugana umucanganyo yego mbega nka wewe urawuzi n'umunsi urazi n'izindi ndimi wize mu ishuri ukamenya n'ikirundi nyene kitarimo umucanganyo naho n'umucanganyo ari ururimi rw'ikirundi bahinyanyura kugira ngo bashobore kuganira nk'uko babivuze abantu basanganye wewe waba waragize inyota wayitewe n'iki nimba warayigize yo kumenya umucanganyo jewe rero kugira niba umucanganyo abantu turagirana barawuvuga hama nkumva birandyoheye nkumva iryo hamagara najya amajambo nkumva riguma rinjyohera kuko urumva nawe urabona ndiko ndavuga yuko ucuryoherwa urumva rero biriko birahamagara nkagerageza kumviriza bakampisha muga hariho abantu bakuze bashaka kuvugana ibintu by'abakuze bakaduhisha mugabo mu nyuma ukaja ukuja urakura ukaja urumviriza hama n'ugurunganwe muri kumwe namwe mugaca mutangura kwigishanya kuko muragiranye nka so wanyu ntiwashobora kuja kumwegera ngo muvugane umucanganyo kandi umuntu akuze amaze gukura ntaba akija muri ivyo micanganyo ni imicanganyo nyene y'abantu novuga urwaruka rugeze mu bigero ugwedengwe niko nobivuga bagaca batanga n'abantu bageze mu bigero bariko baragira mu bigero bariko bimiyabaga nibo bakunda kubivuga nibo mbere usanga bafise n'inyota yo kumenya ibintu byinshi
kugera yagira inyota yo kumenya bijya nabiriya n'ururimi nagonte uwo mucanganya wumvise avuga atako nanje niko njana reka nanje nzina gafobeke mugenzanje tugiye kwishuri turi mu nzira yataho tugiye kwishuri turi mu nzira tugaca tubujako tukavuga ugasanga mwese mwabimenye abajana iyo nzira yose mufise akabijya kanyu abajana muri niya nzira nabo bafise akabo kugira umenye myinshi rero bajya bajana hari yayifisemo nk'umugenzi yaravuga ukumviriza ugaca usanga uramenye twinshi ugasanga umufise nk'itanu itatu ine ibiri ukabimenya gutyo ikindi nabonye mu mucanganyo naho umuntu yoba wuzi bisaba ko yumviriza cyane kuko utevye ntibiza n'ingoga kuko urumva ni ijambo bakwegura rikaba rirerire bararikwegura rikaba rirerire kandi udashirutse amazinda biranagusoba niko babivuga mu kirundi udashirutse amazinda biranagusoba ntuheze kubandanya vyose ico gihe rero umuntu ariko arakumviriza ubuciye akantu ntashobora kumviriza ijambo neza washatse kuvuga neza twavuga ko abashobora kumenya umucanganyo mu rungano baba ari abantu baciye ubwenge cyangwa bashirutse amazinda gusa umaze kumva urwo rurimi ugashobora guterateranya ry'amajambo ubu uri umuntu aciye ubwenge yego ubu uri umuntu aciye ubwenge ubifata kujya ko umuntu abifata n'ingoga mu ishuri n'ufata n'ingoga umucanganyo wasanga ari umuntu aciye ubwenge ashobora kumva n'ingoga abifata n'ingoga akabivuga n'ingoga twese ntitwashobora kuwutahura cyo kimwe hariho byabanza kugora kandi nk'umuntu agigimiza nta mucanganyo yovuga umuntu agigimiza je nta muntu n'umwe agigimiza nashoboye kumva avuga umucanganyo ariko abandi bose batagigimiza badafite inyangorane yo kugigimiza baravuga umucanganyo neza hari n'abandi rero byanka kopo bikamwankira nyene ntapfa avuze umucanganyo muga kubera muhama mugendana muriko muravuga akumva ico muvuze tuvuge nk'ubu turagera n'umwana uvuze utugiye munenda ugara umunure ziri muniya nkamuna akagenda ugarure ziriya ukaja ubona arirutse kuzigarura ngira yoshaka kwishura nka ego yoshaka kukandarira ego ngira yashikura ngira aratakandarira ukabona arirutse arazigarura atashoye n'ukuvuga ukabona arirutse arazizanye ukaca ubona uti ugera bitahura naho atariko arabivuga ntibone abatashuka uwo niwo ubaye ukiyaga n'uwundi jambo ushaka kumuhisha yama ari aho imicanganyo oya nkuwo ntaco wowe ukimuhishura aravyumva vyose areka kubivuga gusa ego muga nawe urumva ko atohisha ikindi abandi bantu batakizi ego none nko mu muryango iwanyu urabona ko wagize inyota yo kurondera kumenya umucanganyo ari naco twagutumiye ko muri kino kiganiro hari abize babikuye kuri wewe kuziko hambere muteramye muhira mwoba mwarashobora kuyaga mu micanganyo mu mucanganyo nk'umuvyeyi nawe akaza akavuga canke vyagenda gute muhira iwanyu abavyeyi ba kera rero ntibari bwigishwe ngo bamenye ko abana biyagura cane atari aba bavyeyi bino mu gisagara usanga barize abavyeyi ba kera ntibaha ubwisanzura abana gose twe twarawuvuga twari dufise papa yugurutse na mama nyene nkuko nyene mugabo twe twaravuga turi kuzika umucanganyo twavuga bakumviriza mugabo hari igihe waje ubona bavuze ngo mbivyo bihadaho muri ko muravuga nibiki ahivyo bintu nimwo bireka bikamenga bikabashavuza ahivyo bintu muri ko muravuga nibiki hajya turaririye inkono nyene ivyo muri ko muravuga ahivyo bintu nimwo bireka ukabona hatswe gutora nk'inkoni ngo gukubita mugaca mwihorera muga mugiye kuvoma mugaca mugaja rero mukagavuga nujyaye mutoya atabakazi akakumvira akagenda murakavuga nk'ubu bagukoreye nk'amase menshi ukagenda uridoga nka mama avuze ngo uri kutwara amase makeya bagaca bagukora ugaca uvuga ankoreye mune ya mama nasemeye mune nshira urumva atankoreye amase ubu rero ntamenye ko bavuze yuko yakuremereje mugo uri kuvyidoga muri bakuru bawe cyangwa batoyi bawe mukagenda nyene mukagenda murakavuga nyene bakagira inyota bakakamenya batoyi banye tuvuge urana kera bararamukanya eka n'ubu bararamukanya umuntu akarumika abana kwa inarume caye kwa inasenge bakacaye kwa inakuru bakararaye namwe bwo bari abantu bigeze kubagendera iwanyu hanyuma muravuga umucanganyo nk'ico mutashaka ko bumva jewe rero nakunda kuja kwa nyokuru jewe rero muvuze ko baza kuturamutsa kenshi jewe mugabo kubera mama ahavuka hari kure yaho tuba
kenshi nitwe twagenda. Nabo kwa mama wacu baraza mugabo nabo ntibaba kure yacu. Je rero nagenda twahura kwa nyokuru cyane cyane rero. Baravugana sinzi ukuntu bavugana ugasanga kenshi duhureyeyo turabuzukuru nka babiri. Aho rero je niho nakuye rero imicanganyo myinshi. Kubera bo barazana nanje nkazana nabo bakazana. Tuko turavuga rero nyokuru tukamucanga rero. Tukayaga ntavyumve. Tukayaga nyokuru ntavyumve. Turiko turamwiba amavoka aho yayavunditse. Tukavuga gese ndasa usurasa bese hasa risi yasa musu nkoso noso nisi hoso asa kusu ndasa kusu yasa nyese gese zasa. Urumva? Uravuze ko oya gomba vuga turavuze turamora tugenda urabe hariya mu nkono ni hakunda kuyanyegeza urabe hariya mu nkono ni hakunda kuyanyegeza ugaca rero umenye uti nyokuru asa gisi yese kusu zisi koso kwese gese nyese zasa utagiye kuziko kwenyegeza umva agiye kwenyegeza inkwi aratetse utwo murya nawe ujya uramukebuye yuko amavuka ari hayo mu nkono rero ugaca yarafise igiti civuka kiryoshe gose ugaca wiruka hariya mu nkono ugaca bugenda ukakura y'amavuka ugaca uzana mukaca mwigira hariya inyuma mukamura yatonora mukayarya nawe ariko yenyegeza inkwi mugabo ntiyatwima ngo nuko yaba yatebeje kuduha ariko twaba dushaka nyene tube turayarya hari naho yashaka yazodutekera kubira tujani wacu dusubiye inyuma yarafise igiti kivuka kiryoshe cyane. Ego mbega umuntu avyumvise akagira ati mbega ivyo bintu badashaka ko nabandi bumva ntivyaba ari bibi gusa nk'ivyo vyo kukebura umuntu imicanganyo yavugwa kugira umuntu ahishe iki kwaba ari kugira uhishe abantu mudasangiye n'igikorwa muri kumwe ntibamenye icyo muri ko murakora amabanga yanyu ntibayamenye. Urabona abana kenshi nabare ko arugwedenga imiyabaga bavuga ivyo bintu hajya barafise udukosa twinshi bakora n'ibindi vyiza byinshi bakora hariho utuntu twabo rero banyegeza babashaka abantu bandi badasangiye ivyo bintu batari mu rungano rwabo ntibabimenye bagaca rero babibika nk'abubatsi bashaka nkuko chef wabo aciye hajya kuri shanti adashobora kumenya icyo bariko baravuga barashobora kuvuga bakavugana bati bariko barabari mukuru ati nkiyo baruha ati mubare none hano hogera umwe akatwongera amahera canka akadusigira amahera kubona indwigira ihereye ariko wa gatandatu tuheka tuzoja muri indwigira ihere tuzoduga kuraba abagore n'abana vuga turaye ko dusigira basi nayo tujana ukabivuga mu mucanganyo ujya mu chef wanyu ariko aravyumva ujya yabarongo yimwese ariko aravyumva mugabo umukuru abatwara ujya bahemba ntamenye na kimwe agaca abona rero kugenda kumubwira ati ega bakozi twari twavuganye yuko bashaka yuko mu bahaduhera two bojana muri kuraba urana ko kwa Mungu hegereye budugana hama agaca agenda akamubarira mugabo uriya nyene kubakisha igihe yo kumva wewe ubivuze ngo genda umubarire adusigira amaherere tuzoduga yovuga ati ariko urukura gumura abakozi muguze mu mucanganyo acavuga ntashobora kuvyumva mwese aguma babona cyo kimwe kandi ntakoze ubukozi uri kurishuza utuntu twawe uraba kuzoronka ikintu uzoduga numva rero kwari guhisha abantu mudasangiye umwuga mutariko murakora ibintu bimwe ntibamenye icyo muri ko muravuga. Ego mbere yuko twibutsa nko mu ijambo rimwe umucanganyo akamaro kawo canke nk'injungane kugira ngo abagisamiye ngaho ikiganiro bamenye icyo turiko turaganirako ubona ari ikintu abarundi babandanya mu gihe muri kino gihe urantunga muri kino gihe abantu bariga bakiga izindi ndimi nivyo na leta yimiriza abantu ubona umucanganyo ari ikintu abantu bahurumbira bakabandanya kuciga. N'ururimi rwiza cyane je ndarufata ko ari ururimi rwiza cyane kuko n'ururimi ruri kuravuga uryoherwa n'ururimi wisanzura mu kuberera urungano n'ururimi uvuga umuntu atari ko udashaka ko avyumva ntavyumve ariko nk'umvuzi kirundi ukudukorane aha twese abantu biko baranyumviriza bose bariko barumva ico ndiko ndavuga mugashaka gukebura wewe hari naho wowe wagize agakosa ndagukebura mugenzi wawe turi kumwe ntabimenye urumva harimo inkebuzo harimo no kuyaga abandi amajambo yanyu ntaje hanze mu rungano rwanyu rero urunganwe no ruhimiriza je ko gukwiga umucanganyo ega ikirundi kizotera imbere uko nyene
ururimi rwacu rw'ikirundi ntizo rugenda kagirira ako tuzovuga icyongereza tuvuge n'igifaransa neza mugabe ikirundi dusange twaracibagiye ivyo rero birimo navyo ibiteza imbere ururimi rw'ikirundi ukumva urugira inyota ukumva ushatse kumviriza bariko bararuvuga urwaruka rero ni ruhurumbira umucanganyo abariko baratwumviriza ndabatumiriye nabonte biga umucanganyo bamenye kuganira hagati yabo bamenye kunyegeza amabanga yabo mbere no kuganira ikirundi kiryoshe kumbure hariho abashobora kuba bafatiye ngaha ikiganiro ahanyene aha tugeze wo tubwira tuvuge ushaka kuvuga uti ugwaruka ivyo nyene uhejeje kuvuga uti ugwaruka ndarutumiriye ko umucanganyo wawe wijukira ni guteza imbere iyo mvugo ni kirundi naho twize indi ndimi ndagufata nk'umuntu avuze ururimi mvamahanga tubwirize mvuze canke yego cyane murakoze noso hisi misiri zasa usugwasa rusukasa usubusu oso bese koso goso kwisi gasa usumusu changa nyoso kusu bese rasa nusurusu risi misi gwisi zasa chasa nese rusu hisi shasa asa masa basa ngasa yisi vyoso musu basa musu risi koso musu vusu gasa nasa mbese rese tusu risi gasa isi choso ngese rese zasa isi gisi fasa ransa asa risi koso usurusu risi misi gwasa chusu rusu kese nese yese gusu tese zwasa isi mbese rese bisi chisi yese musu musu chasa ngasa nyoso yego uravuze uti mbere nohimiriza urwaruka kuko kwiga umucanganyo kugira uteze imbere ikirundi naho tukwiga icongereza tukiga igifaransa natwe bamenye ko umucanganyo ari mwiza cyane nivuze yego cyane jewe mbona tugeze ku musozo w'uwo mucanganyo kiretse nimba hari ubundi bwoko bw'umucanganyo wovuga uti tuvuge nk'ubu uvuze uti abariko ndakengurukiye ko mwantumiye ngaha kumbonesha kure y'u Burundi hari ubundi buryo atari mbese rese koso n'ikisi wabivugamo nari nagatanguriye ko ndaba bakebebe ngurubu kibibi yebebe aba bantu bubu mibibi yebebe mububuri bibi kibibi gababani bibi robobo mubura babakoboboze bebe cababane bebe twebebere bebe kababanye bebe ibi bintu bubu by'ibimishi bibi bibi bijababanye bebe nibibi kibibi rundi bibi kibibi wababacu bubu ububu gwababa rububu kababa gububu rububu kwibibi yebebe ububu hububu rububu mbibi birababa nebebe jobobo bubundi bibi nibubu mububu zobo rebebe kebebe kububu mpababa gababa rababa ndibibi hababa no rero uracanze ntashuko ingenda uracanze ntashuko mugabo nibaza ko uvuze nk'ivyo wavuze ubwa mbere uravye muri kino kiringo ubona wewe urazi umucanganyo ubona ukironkaho mu buvugana biragoye cyane nta muntu n'umwe atari bashikanje ngira ngo twovugana abandi nabo nasize twahora turugwaruka tukiragirana inka nabo nkibona barakuze ngira ngo nabatama hari naho bavyibagiye jewe nuko nagumye ndavyitaho je ndakunda ikirundi nagumye ndavyitaho nkaguma ndavyiyibutsa nkabivuga urabona ko nubundi ko ndabivuga ndabinyarutsa sindinda kwiyumvira cyane mugabo abandi no barondera no baronka mugabo bo twobanza kusubira kwibukanya gatoya twomera nk'abibukanya ariko abantu bari babizi ndabazi twiganye abo twajana ku ishuri ndabazi mugabo iyo duhuye nta n'umunsi turanavyibuka tuti waravuga iki tuca tuvugana ikirundi nkuko turiko turavugana ntiducanganye yego urana muri kino gihe hariho n'abanyamahanga babaje gukorera ino urana ko umuntu agendeye ahantu agira ati kugenza umenye twinshi twahantu nuko niga ururimi rwaho umucanganyo rero ni uwo guhoza ko nawe nyene ubwire ngo umuntu ntawibagire mbere n'abo banyamahanga bita kuri wewe n'abo banyamahanga
umuntu ntashoboye kumenya twose canke niyatumenye zoba yagize inguvu zirushiriza zo kumenya ikirundi gusa twobereka ko rutitaha twobereka ko rutitaha tugaca turavuga umucanganyo n'ujya yibaza ngo yamenye ikirundi akazimira akazimira tukavuga akumva ati hari ikindi ntaramenya ati bajya abantu n'abantu bafise umuzi ukomeye cyane kuko nkuko mwavuze tugitangura ikiganiro utazi yaja ntamenye yava kandi umuntu ataye akaranga abarandutse kuranduka rero uranduka imizi twobereka rero ko tugifise imizi kandi tuzoyigumana tukavuga ikirundi badashobora kumva bishimye mpora ndababona mu mareresi barengana bariko baravuga ngo ikirundi ngo eko ikirundi ndakizi ukumva ariko aravuga mugabo woca uvuga ko igiti none kwikiriye munundi ukimunizi ntiwosubiramo nemo ibimunimo ndimuniko ndavumunuga nk'akarorero agaca rero avuga ati none jewe agaca avuga rero ati navuze ko mvuze ikirundi ati navuze ko mvuze ikirundi none gikamukamana ahubwo twe dora tuvuga ugaca uvuga ngo igifaransa kirakama n'ikirundi kikamukamana igifaransa kirakama nabone ikirundi kigakama none iwawe mu muryango umubakanye urabimwigisha canke abana ubona uzobigisha uwo twubakanye sindabimwigisha ariko abana nzobibigisha mugabo ndiko ndigisha abana nawe ntazovyigiraho wewe nta mucanganyo yakuza avuga nta vy'imicanganyo yakuza avuga nta mucanganyo n'umwe ashobora kuvuga mugabo ndashaka kubimwigisha nawe ntakabimenya nk'abantu batugendeye uvuze uti zisi masa nasa basa ryasa basa ntusu akamenya yuko zimana abantu nkajya ubonye atevye gatoya agaca zimana abantu abantu ntibamenye ko umurengwa zimana abantu ugaca yiruka akanyaguritsa mukana kandi gikoko no mu kuzimana abantu barenda kumutera igitsuru ese gese rasa nyasa tusu ryasa tusu ntusu dusu sasa nzasa yese hasa ryasa hasa sisi bagaca biruka bakegeranya utwo tuntu dusanzaye hasi munda barentegeranya tujya tuntu dusanzaye hasi bagaca biruka bakegeranya utwo tuntu kugira ngo umushitsi ntagucishemo ngo vuge ati abana begeranye ko avyibarize uko minduru yego ega noneho nguko bura uwiwe ntamara ibinombo muri ico gihe ntavyo wowe umaze ukebura utosora imfuko yamiza agati mu jisho nk'ivyo rero turakwiye kubivugana mu muryango si jewe gusa n'abandi bose bariko baratwumviriza bakwiye kugira akantu mu muryango bavuganiramo ku buryo umuntu aje atabacishamo ijisho bakavugana akantu ntamenye akantu bavuze mugageze kumuyagisha kirundi ciye bakakimyagisha hama baje ati mbega mwariko muvuga iki bakamubwira ati hajya twe turafise ururimi ngaha tuyagiramo ati kumbe namwe baravugana ati agaca gajana agiye ati nagiye kwa Fabrice nasanze bafise urundi rurimi bavuga kandi bavuze ikintu je sinashoboye kumenya ico arico yariko arabwira abana ivyo bakora sinamenye ivyo ariko arababwira nanje kumbe noraba akantu nigisha abana gutyo umucanganyo ugasanga uciye kwira ahantu hose ugasubira kuduga kuko abantu bazoca babona ko ufise akamaro urakebura umuntu ntiyamenye ico yamubwiye mugabo akabona yuko hari ikintu cahindutse muga ntiyamenye ico wari kuravuga uravuze uti ubufashe urana no mu mico y'abarundi birimwo kugukewe atarinda kubishira mu ishengero none ivyo vyovyo naho iryo shengero riraho urumva ko ushaka kumukebura iryo shengero ntiribivyumve urumva rero ko wewe uvuze ko iwawe uzobigisha umucanganyo ngira n'abandi bakurikira ikiganiro bashaka kuhakura iyo nyota bakavuga ati ntumenya byinshi cyane mugabo menye n'utwo gukebura nyene wanje je nibaza ko hariho abantu benshi bawuza umucanganyo ngaha mu gihugu benshi cyane cyane nko ugenda hajya mu banyeshuri bakunda kujana ku ishuri usanga bafise umucanganyo wabo bavuga rero nibaza n'abantu bakera babagabo n'abubatsi zabo bahora babivuga ko boca bavyumviraho abaja kutwumviriza bose bakazovyigisha abana nabo bakabivuga kuko murumvise ndiko ndavuga nta majambo mabi navuzemo amajambo meza gusa ariko n'amajambo mabi arahari murabizi mugabo ayo umuntu ntiyo yigisha umuntu kuko n'abayavuga ngira nta muntu aja kubigisha ngo aya majambo ni mabi muyavuga uko muga twoshimikira kuvyiza tukavyigisha abana bacu nabo bakabimenya bakamenya izo nkebuzo baje baravugana bari kumwe yego mbega none ko nzi ko ufise ubuhinga bwinshi wacishamwo akabyino
tugacishamwo muri kino kiganiro akabyino ndakwitabiriza. akabyino muranyitabiriza Ndakwitabiriza. katuvuga akabyino kitwa ngumiriza kubera uguri nyitabirize Yego. tubyine wewe ngumirize ngumiriza abahungu ngumiriza ngumiriza abahungu ngumiriza ngumiriza nicira agatenge kancira agateka mu bantu ngumiriza nicira ikarabiya ngumiriza ninaronka ndabasomya ndabasomya abahungu ndabasomya ngumiriza yataye umugeni mu nzu aja gutamba sware mu rumonge asanga biwabo baramujanye ngumiriza abahungu ngumiriza ninaronka ndabasomya ngumiriza we urakoze cyane nukuri murumvise akamaro k'umucanganyo aho hambere abakurambere eka mbere n'ubu hariho abakagihembera ikimenyamenya n'ubu Fabrice twatumiye murumva ko abasangiye igikorwa abasangiye umwuga abakora urunganwe abanyeshure canke mu muryango bikora ku mucanganyo kugira ngo umuntu ashoboye gukebura uwiwe umuntu ashoboye kuvuga ikintu adashaka ko benshi bari kumwe bamenya gutyo bigatuma abantu baganira mu rufasoni umuntu ashobora gukebura uwundi. Nibaza rero ko muri kino kiganiro mwahumviye ibitari biki abatari bazi umucanganyo naho mutoba muciye mumenya gose murumva ko ari imvugo abarundi bavuga yatwenza yatuma bajajura bakaganira bagakeburana igatuma mbere n'uri karabwirwa atega amatwi kuko usamaye mwumvise ko ataco wahakura. Rero ndakengurukiye rwose umutumire wacu Fabrice Nkurunziza turabakengurukiye cyane. Ndabashimiye nanje bivuye ku mutima no hanyuma ntimuze mureke kuntumira nzobitaba kunyene nabitavye kandi shirutse amazinda. Ego turagukengurukiye kuva no kumwonga no kumugezi. Abandi nkengurukira nabo dukorana bitaye ku rutare kugezaho ikiganiro mushobora kubikurikirana. Namwe muriko mukurikira ibiganiro vya televiziyo y'u Burundi mubandanye muhimbarwa murakoze. ahimami sokuru yari intwara ahimami w'intwari mu rugamba mami we sokuru yari intwara ahimami w'intwari mu rugamba mwari biganza bisha bigasasira barasa neza umwana w'umuhungu ntiyatsinda kanatsinda ntiyasinzira ishengero rishaje nkumveje yarageresho mwasagatinya kaja mu rugamba babisha bakanyegera ngabo mu gisaka kwa inamuso abandi bagatemba bagakerakera ngumva iyo nganji